iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ntombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwaka tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuzagaruka ku biriko biravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye, harimwo igisata c'imigenderanire n'andi makungu, ibiriko biraba hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda, ndetse no kuri Perezida Varisito Ndayishimiye. Ndaguhe kaze rero wowe aho dukurikirana uherereye hose, mwe mubana natwe muherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubumanuko, uburaruko, uburengero ndetse n'ubuseruko, abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, abadukurikirana baherereye mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Imbere ko tuzanamwo ivy'igihugu c'u Rwanda, reka tubanze tubabwire ko Perezida Ndayishimiye kuri ubu ari we aramutswa ishirahamwe Komesa. Inama igira 23 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize umuryango wa Komesa yabereye i Bujumbura. Yemeje ko Perezida Varisito Ndayishimiye ari we agiye kurongora uwo muryango. Iyo nama ikaba yarabaye ku igenekerezo ya 31 Gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Komesa yashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 isubira ishirahamwe ZEP, Zone de Change Preferentielle, yari ryaravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1981. Perezida Ndayishimiye akaba abaye umukuru w'igihugu agira gatatu w'u Burundi ahawe kurongora iryo shirahamwe inyuma ya Perezida Jean Baptiste Bagaza ndetse na Perezida Pierre Buyoya bigeze kurirongora ricitwa ZEP. Perezida Ndayishimiye kandi muri iryo shirahamwe yasubiriye Perezida Hakainde Hichilema wa Zambia, yari amaze umwaka ari we yaramutswe iryo shirahamwe. Gatagindutse rero Perezida Ndayishimiye nawe akazokorerwa mu ngata na Perezida William Samuel Ruto mu mwaka uza, Perezida w'igihugu ca Kenya. Mu bantu bose rero bitavye iyi nama harimwo abakuru b'ibihugu batandatu kuri 21 bari bayitumiwemwo. Benshi rero bari biteze ko Perezida w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame ashika i Bujumbura akitabira ibikorwa vy'iyo nama, gusa siko vyagenze nk'uko tuza kubibona. Ubundi Komesa ni umuryango w'ibihugu 21 vyo muri Afrika bisangiye isoko mu vy'ubutunzi, harimwo Uburundi, igihugu c'u Rwanda, Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, Uganda, Kenya, Somalia, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, igihugu ca Malawi, Zambia, igihugu ca Malawi, Zambia, Eswatini, Zimbabwe, Madagascar, Komore, Seychelles, Maurice ndetse n'igihugu ca Egypte, akazamwo Tunisia, Sudani na Libya. Abakuru b'ibihugu rero batandatu kuri abo 21 nibo bitavye iyo nama y'i Bujumbura. Abo hakaba harimwo Perezida Varisito Ndayishimiye ari nawe wakiriye iyi nama, akazamwo Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, William Samuel Ruto wa Kenya, Hakainde Hichilema wa Zambia, Andi Rajoelina wa Madagascar ndetse na Taye Astike Serasi wa Ethiopia. Ibi no kuvuga ko rero abakuru b'ibihugu batanu aribo bakoze urugendo barishikira mu Burundi. Muri abo Perezida wa Zambia yari yaje gushikiriza amabanga yahorana, uwa Kenya nawe ngo yaraje gusaba bagenzi be ko bashigikira umukandida wa Kenya ngo atogwe kurongora umuryango umwe bwa Afrika, ni naco gihugu carungitse umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere. Akazumwe kandi na Perezida wa Madagascar Andi Rajoelina yari yazanywe no kwamamaza umushikiranganje wajejwe imigenderanire ngo azotogwe kurongora ubumwe bwa Afrika. Bamwe bati rero kuki Perezida w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame atigeze ahonyoza ikirenge ciwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe mu minsi ibiri imbere y'igenekerezo ya 31 Gitugutu hari ku igenekerezo ya 29 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024, Perezida Paul Kagame yariko arahabwa ikaze mu mabarabara ya Bujumbura. Mu gihe Uburundi bwari bwugaye imbibe buhana n'igihugu c'u Rwanda kuva muri nzero uyu mwaka w'ibihumbi 2024, imvugo zituka u Rwanda zigasubira gukomera muri iyi ndwi. Ifoto ya Perezida w'u Rwanda yari imanitse mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura. Munsi yayo handitswe ko ahawe ikaze. Nimwe mu mafoto y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Komesa yari amanitswe mu gisagara mu kwitegurira inama y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango yabaye ku igenekerezo ya 31 Gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2024 nk'uko nagiye ndabigaruka ko muri ano makuru. Inyuma y'imyaka 5 imigenderanire yaratosekaye hagati ya Perezida Nkurunziza na Perezida Paul Kagame w'igihugu c'u Rwanda, hari agahengwe kari kabonetsaho Perezida Ndayishimiye aziye ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2020.
imigenderanire yaranakomeye, inzego z'u Rwanda ziraburira Perezida Ndayishimiye ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa General Arengiyome Bunyoni yoba yaragejeje kure. Bunyoni niwe yavyivugiye mu mburano ziwe. Bunyoni yapfuye gukurwa mu mabanga rero, imbibe n'ubundi z'u Burundi n'u Rwanda zica zirugururwa muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022. U Rwanda rero rurakora amasezerano yo gucisha ibidandazwa mu Burundi vyinjire muri Tanganyika. Burundi nabwo buhungukira ubuzi n'amafaranga mvamakungu. Nimwe abanyarwanda batari bake batangura kugendera Burundi nk'ingenzi, amahoteli arahombokera ku mipaka, abarundi bagashora ibipfungurwa mu Rwanda, ubutunzi mu miryango burisununura. Abarundi biborohera kandi kuja kurangura mu Buganda baciye mu Rwanda. Nimwe abagwayi mu Burundi baraja kwivuriza mu bwinshi mu Rwanda ku ngwara zitavugwa mu Burundi. Bikanavuga ko kandi umukuru w'igisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo nawe yakomeje urudandazo rw'inzoga ikorerwa mu Rwanda yitwa Skol, umufuka urabomboka. Ibi vyose rero bikaba vyarunyutse mu kanya isase kubera intambara iri muri Nord Kivu muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Perezida Ndayishimiye amaze kuronka amamiliyoni y'amadolari ya Perezida Tshisekedi arungika mu kinyegero ingabo z'u Burundi muri Kongo, abesha u Rwanda ko bamubeshera kugeza abasirikare ba mbere b'u Burundi batanguye gupfira ku rugamba muri Gitugutu ndetse no muri Munyonyi umwaka w'ibihumbi 2023. Icitwazo kiravuga ko u Rwanda rwamwimye General Niyombare mu nyuma yitwaza ibitero vyari zitabara irwana iva mu munuko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo kure cane y'u Rwanda. Perezida Ndayishimiye nibwo yagiye Kinshasa ubwo Perezida Tshisekedi ariko ararahirira gutwara ikiringo ciwe ca kabiri iki gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, aho yahamagariye urwaruka rw'u Rwanda gutembagaza Perezida Paul Kagame. Ahera ngaho yugara imbibe ahana n'u Rwanda, mu gihe na Republika Iharanira Rusange ya Kongo itubahutse kuzugara. Igihugu cy'u Rwanda kikaba cari carungitse uwagomba guhagararira Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame muri iyo nama. Ubundi ishirahamwe Komesa riharanira ko ibidandazwa bihanwahanwa muri ako karere vyoroshe, ko n'abantu b'ivyo bihugu batemberanira vyoroshe. Burundi bufatwa ko arico gihugu ca mbere gikenye muri ako karere, ngo naco kandi gishora bike cyane muri uwo muryango. Bamwe mu bahinga bagafata ko mu myaka 43 Burundi bumaze muri uwo muryango ZEP canke se Komesa bwabaye ikiraro c'abandi bashoboye kungukamwo, aho gufata ingingo zibworohereza no guhanahana ibidandazwa n'ibindi bihugu. Burundi bwo nyene ntibutinya kwifatira ibihano bukiyugarira ko imbibe maze bukaba buriyatsa isoko. Bamwe bati ni intambwe kubona inama yarashoboye kubera i Bujumbura nk'uko bivugwa. Inama y'i Bujumbura yari kuba yarabaye mu mwaka w'ibihumbi 2018 ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza. Ikiringo ca gatatu c'inkorabara catumye inama itabera mu Burundi ija kubera ahubwo mu gihugu ca Zambia, maze Burundi barabusimba mu gihe bwari buramukiwe kurongora Komesa. Kubona rero ngo Perezida Ndayishimiye agariyo nama ikabera i Bujumbura ni vyiza cyane. Mbere yanatangaje ko Uburundi butagisubira gusaba viza abanyagihugu bose baza mu Burundi bavuye mu bihugu bigize Komesa. Ako nako na karorero keza. Ariko nibwo hacagaruka ikibazo gikomeye, nk'umukuru w'umuryango waranira ko ibidandazwa bihanwahanwa vyoroshe, mbere n'abantu bakagenderanirana vyoroshe. Mbega Perezida Ndayishimiye azoguma yugaye urubibe ahana n'u Rwanda? Ese azoba atanze akarorero kameze gute mu muryango? Aha kandi hagaturuka ikindi kibazo cibazwa n'abahinga bakomeye cyane mu vya politike, yoba iyo mu karere ndetse na politike mpuzamakungu, bibaza ko Perezida Ndayishimiye yoba agiye kurongora Komesa nk'uko yabikoze muri EAC. Ubuheruka Ndayishimiye yarongoye umuryango EAC w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Muri ico kiringo Perezida Ndayishimiye kandi yaranse kubahiriza ingingo ya Senari ya Afrika y'ubuseruko yemeza ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cahonyoye ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ry'amategeko agenga EAC. Gutyo abahindutse umuvyeyi w'umuryango agwanya inzego z'uwo muryango. Ngo ntawe vyatangaje kuko ngo asanzwe atemera n'ubundi ubutungane bwigenga nk'uko bitangazwa na Pacifique Ninahazwe. Mu nyuma Perezida Ndayishimiye yabaye nk'umuhuza mu matata ari muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Mbere afatiye mbere mu kurungika ingabo zije hagati y'abasuda ba Perezida Tshisekedi n'abagwanyi bo mu hari M23. Akamaramaza rero kadutse bimenyekanye ko mu kiringo yari yitwa umushinga ntahe hagati y'abavukana. Perezida Ndayishimiye yakiriye amafaranga y'uruhande rumwe
mu bashamiranye arungika ingabo z'u Burundi mu kinyegero azambika umwambaro wa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo maze zija gufasha rumwe mu mpande zigwana kandi twako yarafiseyo ingabo zija hagati y'abagwana aho kuba rero hagati nk'uko yabivuga yahindutse umugwanyi mu bandi nuko izina ry'u Burundi araricafuza. Benshi bati twizere ko kino gihe bizokunda akaba umukuru w'umuryango abibereye maze akihutira gusubiza hamwe n'ababanyi. Twizere kandi ko azokora ibishoboka kugira Burundi bureke kuba ikiraro c'abandi muri Komesa ahubwo butangure nabwo kuhungukira biboneka. Kuba mu baperezida n'abami 21 bagize Komesa hamwitavye 6 gusa ngo si ikimenyetso ciza c'icizere ubutegetsi bw'u Burundi bufitiye muri kino gihe. Twizere ko kandi mu kiringo President Ndayishimiye azorongora Komesa azokosora akarangiza ikiringo yasubije ishusho nziza u Burundi. Ariko tubivuge tubisubire ngo gusubiza hamwe abarundi nico cambere kizotera iteka u Burundi ntawo komeza ivyo hanze mu gihe n'ivyo mu gihugu bimunaniye. Mu gihe cyose rero ubutegetsi buzoguma bugabura abarundi bamwe bagakundwa kazwa abandi bakitwa bansi bo kunyuruzwa no kwicwa ngo bizogorana kwizerwa no guha ishusho nziza igihugu. Ibi akaba ari ivyanditswe na Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Kwifuza kandi kumenya abakuru b'ibihugu bagiye bararongora Komesa kuva isubiriye zepu mwaka w'1994 tubibutse ko muri uyu mwaka w'2024 umwaka w'2025 rigiye gutwarwa na President Evariste Ndayishimiye atwara igihugu c'u Burundi aho umwaka w'2023 umwaka w'2024 ryatwawe na President Hakainde Hichilema w'igihugu ca Zambia. Umwaka w'2021 gushika umwaka w'2023 ryatwawe na President Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri. Mwaka w'2018 gushika mwaka w'2021 President Andry Rajoelina wa Madagascar. Kuva mu mwaka w'2016 gushika mwaka w'2018 ryatwawe na President Henry Rajaonarimampianina wa Madagascar. Ni mugihe kandi vyaje ko mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2016 vyatwawe n'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Dasalen. Mwaka w'2014 gushika mu mwaka w'2015 ryatwawe na President Joseph Kabila Kabange yatwara igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Umwaka w'2012 gushika mu mwaka w'2014 ryatwawe na President Yoweri Kaguta Museveni atwara igihugu ca Uganda. Ni mu gihe mu mwaka w'2011 gushika mu mwaka w'2012 ryatwawe na President Bingu wa Mutharika wa Malawi. Umwami Muswati wa gatatu wa Eswatini yari Swaziland ico gihe yaritwaye kuva mu mwaka w'2010 gushika mu mwaka w'2011. Ni mu gihe President Robert Gabriel Mugabe wa Zimbabwe yatwaye iryo shiramwe kuva mu mwaka w'2009 gushika mu mwaka w'2010. Mwaka w'2007 gushika mu mwaka w'2009 ryatwawe na President Mwai Kibaki yatwara Kenya ico gihe. President Ismail Omar Guelleh wa Djibouti aritwara kuva mu mwaka w'2006 gushika mu mwaka w'2007. President Paul Kagame w'u Rwanda yaritwaye kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2006 mu gihe President Yoweri Kaguta Museveni ari nawe n'ubundi yari yasubirana na President Paul Kagame muri ayo mabanga kuko yaritwaye kuva mu mwaka w'2004 gushika mu mwaka w'2005. President Omar al-Bashir wa Sudani yaritwaye kuva mu mwaka w'2003 gushika mu mwaka w'2004. Mwaka w'2002 ndetse n'umwaka w'2003 ryatwawe n'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Meles Zenawi. Umwaka w'2001 gushika mu mwaka w'2002 ryatwawe na President Hosni Mubarak wa Misiri. President Anerod Junate wa Maurice aritwara kuva mu mwaka w'2000 gushika mu mwaka w'2001. President Daniel Arap Moi wa Kenya yaritwaye kuva mu mwaka w'1999 gushika mu mwaka w'2000 mu gihe President Frederick Shiluba wa Zambia yaritwaye kuva mu mwaka w'1997 gushika mu mwaka w'1999. President Bakil Muluzi wa Malawi yaritwaye kuva mu mwaka w'1994 gushika mu mwaka w'1997. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya cyane aho twabwiraga
ku vyabaye mu nama yahuje abakuru b'ibihugu ngaha i Bujumbura. Inama yari ihuje abakuru b'ibihugu bihurikiye mu muryango COMESA. Uyu muryango COMESA ukaba yarashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane isubiriye ishirahamwe ZEP. Ngaho rero amakuru yagezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyina kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangize ane makuru bagenzi baho bari hose kugira ngo nabo baje baba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, yoba ayaba ariko aravugwa mu gisata c'agateka kazira muntu, imigenderanire n'andi makungu, politike, ubutungane n'ibindi vyinshi. Ni Umuhuza TV rero, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.